ko ndavyuka abantu bigeze kuntera indobo kabisa baramfata nabi nagiye kuri terrain ambwira ngo nta kintu na kimwe nzogerako ngo kubera ubukizwa bwanje ubundi bahindutse imana ngo nubwo bukizwa bwawe ngo nta na kimwe uzogerako ngo namwe uzogera ntabagwasene nyene wewe bidakunda gukora urumva baba bashaka ko nitwara uko bashaka kandi je sishaka kwitwara uko umuntu ashaka ahubwo nitwara uko Imana ishaka urumva rero uko meze bashobora gutega iminsi bashobora nega iminsi uno munsi bimeze gute wimuhuye nabo bise mugahura nabo akava amazi iminsi mbona isirikira hana hariya nabonye abantu bayipostinga mu mpande nyinshi zitandukanye baba bari hariya kwa Fani kwa Sabasi kwa Nsoro mbona abantu bo muri Burundi Film Academy bapostinze ibintu bya ndavuga ati baba barapostinga ibintu bya mimi sawa cyane tubanye neza turi mumbikana na Soro oya Soro Soro n'umufere wanje cyane rero urugendo rwo kumenyana hagati ya wowe na Alvera wari rumeze gute muri rusange Yes, amahoro y'Imana abani namwe bakunzi ba Star TV bakunzi mwadukunze munatugira batwebwe. My name is Mr. Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meet, Mr. Kimararungu, Love in Town ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fasha warafashije, Mr. Recorder King of Ladies, Mr. Dora Boy all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job. Only my job. Avado ganye la Galaxy Revo deve ganye c'est de l'intérieur. Tuganye byacu. Then tuganye byo hanze ariko byacu twamaze kugira iki kubiganya. Mugabo bwa Star TV vise umwe mu bandesi beza cyane. Umwe mu ba cineaste beza cyane. Umwe mu bakinyi beza cyane igihugu gifise muri cinema. Na cyane ko amaze gukora byinshi bitandukanye. Yararonse ubushimwe butandukanye ariko arahiganwa n'abandi batandukanye. Umwe mu bantu bafise igikundiro kidasanzwe. Buzi abigeme batatu bafise igikundiro muri cinema ndundi. Ndamushize muri batatu ba mbere sinzo banihenze. Ndafite ubuhamya kubera ko ari byinshi maze kubona tumaze guhira muri binabiriya. Ndetse yuri kumwe nawe urabona ko agaragara mu bantu. Ni mimimire umaze gukora byinshi ko biri kose nibaza ko muri no mwanya. Ni kumushimira kubera ko ari abantu amaze kubera ikitegererezo cyane. Twamuzaye mu bwa Star TV narababwiye ko hana hano turi famille turakira buri muntu wese nimi n'umuntu tuzinanye kuva kera kandi tubanye neza ntari bigiye kare tumwakire mu muryango urakoze umeze neza yego mukuru y'imisi neza umunsi wagenze neza no gutarahera wagenze neza uko biri kose ibyo wari wifuje gukoramo byarangiye byinshi byakozwe kabisa karibu cyane ramutsa ku muhana wa Star TV kumbure hari abantu bari bagutegereje kumbure bagira baganire nawe karibu cyane kumbure tubasuhuze Yakoze cyane katonze dusenge hama kabisa dukomeze turagushimiye cyane Mana yacu wakoze kuduha umunsi mwiza izina ryawe nishigwe hejuru dukweretse umwanya tugiye kuganira n'abakunzi ba Star TV uze kubana natwe bituvuga byose bibiguhisha icyubahiro abari twebwe ariko izina ryawe rishigwe hejuru mu izina rya Kristo ndabisabye kandi byizeye amen amina nibaza ko mwari bari basinzire ndibaza hayo umuntu ariko arasenga amaso adahumirije nuri ko arasenga amaso ahumirije hari itandukanye yego iyo uri kurasenga uhumirije urinde ibintu nyene byo gusamaza ugafokasinga nyene ko uri kurasenga ariko ushobora kuba uri udahumirije ukaba uri kuraraba ikintu kimwe kidatuma kigusamaza yego urumva iyo uri ahantu ha wenyine nubwo ukandura nayo kibazo ariko nyene iyo uhumirije nyene bituma usenga nyene atakintu uri kuravuga ati igusenga nyene ndikosa werekeje umutima nyene ku uri kurasenga ubundi sengesho kuri mimimire hari cyo rimaze kumugaragariza mu gihe yakoze ikintu yasenze kumbura akavuga ati ujya gusenga n'ivyambere cyane ubundi umupagana ari kudukurikirana tumubwire iki nako yakunda gusenga nawe kabisa kubera ko ari byinshi ibintu bituma umuntu burya yosenga byinshi cyane ahubwo umuntu adasenga abateye ubwoba cyane kuko
gusenga nibwo buzima. Urana iyo udasenga iyo udasenga nyene bisa nkaho ba wapfuye. Ko gusenga nibwo buzima niko kubaho. Ariko kandi hari umuntu yambwiye ati nubwo uba uri umukozi wa Satani babikuye nyene kunashima kubera ko Satani ntarema Imana niyo yarema. Ariko Satani ko yiganzira ibitari ivyiwe. Nyanyene niyo choice yagize. Ariko kandi birashika tukamwinjirira iyo bibaye ngombwa ashaka kudukoresha amakosa. Kumwinjirira kwacu ni kumwirinda kugira ngo ntagire ibyo dukwegeramo cyangwa ibyo dukoresha nkuko nk'ibyo yikoresha. Niko kumwinjirira kwacu. Ubundi Mimire yahuye n'ikintu kumbure ari abantu usanga mu mibereho yacu tutashobora guhura n'ikintu. Yesu ku mashitani basanga nyine hari udutereme tuba dufise ugihe duhe n'ikintu ntaho kumva ikintu gikubise ku mabati. Mimini yahetere makunda gukoresha. iyo nyene iyo arumva hari igihe ushobora kumva nk'ikintu kaza wumva icyo kintu kije nko gushaka kuguhungabanya. Isanga navuze tabazimu bashe abazimu bashe kandi ako nikamenyewe kwese nkunda kuvuga. Watanga washatse nyine ibintu byinshi nyene Satani kabisa. Satani agira udutero twinshi rero arungika abadayimoni biwe nyine abazimu rero no kubakomesha bagasha bakazezengera bagahera nyene ibara rikagwa kuko n'umunsi Imana ku muhero w'isi nibaza ko ba Satani bose bazosha. Ba Satani ni bangahe? Sanga ari benshi none afise utugwi twiwe arafise abakozi. Satani numwe akabwa akagira abakozi. Kabisha. Yes kumwe na Mimire umaze gutembera ibihugu byinshi bitandukanye kumbure imbere yuko twinjira mu kazi neza na neza. Urabonye igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi urakizi mu mibereho y'abantu uburyo bisanzura mu gihugu cy'u Rwanda n'uburyo tubayeho kubera ko nanjye namaze gutembera East Africa yose. Afise uburyo nabonye East Africa yose. Hose waragenze. Ibihugu byose byo muri East Africa. Narabibaye mu gato nkabona ati nka Marisemene cyangwa 5 jours nkabona ati kabisa urandenze. Oya birasanzwe. Numashaka kubaza wagiye mu gihugu cy'u Rwanda ukahaba hafi amezi ashika nkane 6. Ugaragaje kora imibereho y'abantu baho uburyo babaye ukacura n'imibereho y'abantu bo mu Burundi. Wasanze itandukaniro riri hehe? Ho imibereho wabonye imeze gute muri rusange? Abasanga hariya abantu benshi sanga bari busy cyane ndakubona umuntu ahagaze kwibarabara atakintu ariko arakora ni gake kabisa. Sanga nyine bariko barakora cyane ariko mu mujyi umuntu wese umiga gumatambuka bijyari ntazo ari busy n'ivyiwe nyene. Mu Burundi nawe cyo usanga abantu barashobora kuba yipo nabonye no mu Burundi nyene turakora ariko hari abantu bataratahura bakisanga bakijya ku marigara gasanga nyine ni abantu bazinduka bari ku marigara bukarinda bwira abo bantu kabisa nabo babihindure sivyiza kabisa. Tuje neza na neza muri cinema na cyane usanze urimwo je ndibuka Mimikera ukiba mu Kigobe I think nakwibuka kero menga wari umuntu ameze bega babita nk'umufana kubera ko nakubona mu makonferanse utaratangura gukina watanguye kumenya utaratangura gukina ukija mu makonferanse do presse uriya Mimi wakiriya gihe ahubwo ngenda gufasha bakira abantu narakubona cyane ubundi Mimi kubera iki yatanguye kiriya cyari cyo gikorwa yumva ko cyo mufasha kugira yinjire muri cinema cyanke kiriya gihe wumva wofasha abacineaste muri rusange? Je numva ndabikunda cyane rero abacineaste bambariye ngo nduze kudufasha kwakira abantu numva ndabiryoherewe cyane nkumva kwakira protocol bari nkumva ndabiryoherewe cyane kwakira abashitsi kubicarika nigeze ku protocol riva sinzi kavyibuka muri Paradiso ni Paradiso ndamu protocol kabisa batego numva nyine bingoye kandi na nubu kwakira abantu birandyohera cyane. Nanje nabibona nicyo gituma cyensubira hariya mu nyuma uraronka umuntu akubwira ati ngo za muri cinema kumbure nende yatangiye kubwira ati za muri cinema kumbure byo kubera niwe umutima wawe wibwiye ati
reka ntangure sinema ahubwo jewe nije natanga nabiteye intambwe ndabisaba ndabisaba Abeli ubwo ndibuka n'igihe mama Kanumba yaza tukamwakira ngaha kuri Mushya Skepers wari uhari mu bantu bari muri protocol sindabyibuka ariko nyene kwakira abantu ndabikunda cyane n'ubu niyo ngiye no mu rubanza banumva nyene no kwakira abantu nzo kwicara sindabikunda kabisa numva shaka kumenya the way Mimi yabikozemo kumbure uko yatanguye sinema amezi cyane kumbure yishira mu mitima y'abakunzi ba sinema nuno munsi ukuntu ameze numva shaka kumenya uburyo wakoresheje kumbure Mimagira igikundiro nk'icafisi kuko ufise igikundiro twe turabibona ubundi we nubwo byanka twebwe tuvuga ibyo tubona n'amaso yacu cyangwa n'ibyo duhura n'abantu bakatubwira ati je Mimi ndamukunda kubera ko je mu n'abantu benshi basaba contact zawe Mimi wa kera n'ubu aratandukanye cyane ariko numva shaka kumenya the way wabikozemo kumbure Mimi agira igikundiro nk'icafisi no munsi ashire ku gikorwa kirabwe nko kirabwa uno munsi inzira nabishishemo nikije bugufi imbere y'ababikora nongera ngira umwete nongera ndasenga izo nzira zitatu naraciye gusenga guca bugufi n'umwete ni ukuvuga ngo nko kwa Sabasi bamaye nk'agasene kamwe yari yaranje agasene nkagakora neza n'umwete wanje wose ugashika no ku mwanya donc nkagakorana n'umwete wanje wose handi nyine avuga ati uyu ahubwo n'iki tuzomwongera kandi ni nayo mpamvu ngira akunda kugira ndaca bugufi icyo bambwiye nicyo nakora nkumvira bambwiye ati wakikoze nabi hindura ugira uko nkabyumvira nkabikora uko bambwiye nkongera nkanasengera n'ibyo bintu numva muri jewe nkunda kuko nanumva ari ibintu nkunda cyane simenye impamvu ndabikunda ndavyibuka abantu bigeze kuntera indobo kabisa baramfata nabi nagiye kuri terrain ambwira ngo nta kintu kimwe nzogerako ngo kubera ubukizwa bwanje ubundi bahindutse Imana ngo nubwo bukizwa bwawe ngo nta na kimwe uzogerako nta namuzogera cyabagwasene nyene wewe bidakunda gukora urumva baba bashaka ko nitwara uko bashaka kandi je sishaka kwitwara uko umuntu ashaka ahubwo nitwara uko Imana ishaka urumva rero ukomeze bashaka gutega iminsi bashaka iminsi uno munsi bimeze gutyo wimuhuye nabo bise mugahura nabo nawe urabyumva nyene babandi bambwiye ko atanzogera baragarutse barandondera murakorana washobora kudufasha iki gikorwa ubundi umuntu wese afise inzira yiwe afise uburyo rero byaranyigishije cyane guca bugufi kandi nico se kimba ko akeshi sanga ko kigaruka hahandi guca bugufi nakara nk'umuntu yansuzuguye nyuma y'imyaka 3 ndabizi ko duhuye ubu hari igihe agira isoni hari nuca yunama nkaca ndamutinyura ati bite umeze neza hamwe kakari bisanzwe ko kandi je nta ninzigomba ndamufite ubundi challenge zibaho mu buzima zibaho kandi naranababariye kuko cyari igikombe cyanje ngomba kunywerako hari ahantu Imana igucisha ikagucisha bugufi kugira ngo nejo nugera nikagushira hejuru uzokwibuka aho yagukuye hama wongera uce bugufi ndetse n'umuhini mushasha utera amabavu nyine uri mushasha hariho kunyuzugwa uhura n'abandi bantu hari kunyuzugwa ugasaba na content ibintu biratandukanye hari kunyuzugwa we habaye ugusuzugwa oya umuntu ashobora gusuzugura ariko kukunyuzura nyene akakwijya ko nyene akavuga ati je umuntu ndamwijya ko kumbure ndamunyuzure none urinde unyuzura abandi naba bigukoreye wonezerwa ubundi ariko akazi wagihemo ukakajamwo byoroshe basi nka kujya ubonye amafaranga utayakoreye usanga uyakoresha uko ushatse mugabe ubonye amafaranga wayaruhiye urayakoresha imigambi myiza ni nka kujya radio wasuzugura avuga ati sha muransuzugura kananje nkore umunsi umwe mutazonsuzugura usanga ugeze kuco wifuza kugera jewe rero baransuzugura nkifukamira ugati Imana hageze igihe numva none abiheba tubundi ibintu ndikunda bijamo gute ubundi sinataye inzira ndikunda bijamo gute ibintu by'aba bantu ubundi umutima wo gukomeza wavuye wagukubishaka nyine cyane nkumva nyine ni ibintu byanje nkumva ndabikunda rero urwo rukundo nari ifise rwo kubikunda nibwo rwampushinze komeza nkiyorosha baransuzugura nkicecekera ariko bampiga igikorwa nkagikora neza bakongera bakansuzugura nkabibona ariko nkicecekera
bama ikindi nkagikorana umwete wanje wose nuko buke buke Imana nanjye iravuga ati mwana wanje reka ndabukunda kugenza. Ariko kandi ubundi Mimi yaceceka cyane nibaza ko harimo kubera ko warukijijwe cyane. Iyo utaza kubukijijwe cyane kuri Mimi mu mibereho yiwe mu gihe atabakijijwe n'umuntu nyene abayeho nyene nk'umuntu aceceka canke yitonda koko canke no kubera wari umuntu wamaze gukizwa aho utarakizwa wari umeze gute? Je nakuze ncecetse cyane ariko ubu ndavuga umunsi uravuga cyane nyene kubera ko hari igihe biba ngombwa kuvuga nk'undi nicaye ngaho imbere ya TV yo kuri Star TV urumva naje kuvuga sincecetse nyene ubwo washize na kamera urumva nitegeko kuvuga kubera rero bino bintu sanga bari ngombwa kuvuga byatumye nyene menya kuvuga umuntu acecetse cyane kandi ari umuntu kera satani yaranyongora ibintu ati wewe ufise ijwi ribi we ntiwovuga ngo hagere n'umwe akumva ugatangura kwigaya nisuzugura nk'ijwi ryanje si ijwi ryovuga ngo abantu ngo hagere n'umwe anyumva nkumva nyine ndi wa muntu mvuze abantu bose baca bafunga amatwi ngo utuntu twinshi ariko nyine hageze igihe maze gukizwa ndavuga ati satani gerera inyuma yanjye ijwi ryanje rizovuga rivuze Kristo rihamye Imana uko ryoba rimeze kose niba ari ribi kazima rizo ariko ravuga Imana ni Imana yari impa nyene ngenda nyene nibohora ubundi guhora kwa cyane kuri Mimi ico gihe yaracecetse cyane hari ico byishe mu buzima bwiwe canke hari ico byunguye cyane hari ico byishe cyane kuko nari wa mwana atazi kuvuga yego oya nari wa mwana nyene basi warashaka no kundenganya simbe no kubwira ngo urandenganya ngo n'ubundi aceceka iyo bibaye ngombwa ashaka kundenganya ngaceceka ariko basi ikintu cya mbere no ngo cyaranyishe niko nyene urashaka kumbwira ikintu icyasaba ko mvuga oya asanga nyene mvuze kubera gutinya kubera iki nyene si byiza cyane si byiza guceceka ariko ufise ukundi kuntu nyene niba ari ikintu gusaba kuvuga ego vuga ego ari gusaba kuvuga oya vuga oya donc uceceke mugabo kabisa mu bwenge nyine imbere yuko tuza kuza neza ku kazi kiwawe nkunde ndakubaza ikibazo nakubajije kuri airport la fois passe mwanya turagenda kumbure nababajije ati kubera iki kenshi cyane ibintu vya Ruvera uwo bita Mimi Mireille ababirimwo ivya Mimi uwo bita Ruvera ababirimwo nariko ndakubaza ikibazo how mwahuye kwira ko kugira uhuru umuntu aguhe confiance hari uburyo uba witwayemo hari ico waba wamukoreye kugira aguhe confiance canke nawe bayagukoreye urugendo rwo kumenyana hagati yawe na Ruvera wari rumeze gute muri rusange? Urugendo kumenyana kwe twamenyanye twahuriye muri mariage kwa Sabas musi Sabas agira mariage mbatari dote jewe nari muri service nariko nakira abantu kuri mariage naho nari mu baserva so rero Ruvera yari umu journalist ndavyibuka rero sindi kuntu Imana nyene yabigize hagiye akorera umenga rukundo kamani rukundo ti yes ntavyo sinema narinzi rero turakundana nyene ndamubona nyene ndamukunda nyene nanje arankunda turakundana guhereje gihe n'ubu ndumva remba ninjiye muri sinema duhuriramwo mba ninjiye turanakinana muri mihurizo ry'amakuba mbega twaragumanye nyene twakundanye gwa rukundo gwa kivandimwe ubundi araho wafashe umwanya uravuga ati reka nego no muntu kumbure nimba mbugize umugenzi birasaba ko ndamwiga ndamwiga kandi ndabonye nigeza nyiga kuko yambereye mwiza nyaburya ryangize mimi nanje namubereye mwiza pe iyo myaka yose ya Ruvera nturiga tuvugana nabi sindumva ngo Ruvera mvuze nabi kandi nanjye sindavuga nabi ya Ruvera Ruvera se nibaza ko yivuga umuntu nabi rero umuntu mwamubanye muri ubwo buryo hajya hose mu Kigobe araza kandamutsa nanje mbega nyine n'inshuti yanjye cyane kabisa yes turi kuri Mimi Mireille neza na neza ufise urubuga rwitwa Mimi Mireille official sinema inama nimwe mu canke season inama nimwe mu ma season yagaragaye cyane mu bantu ndetse yanarabwe cyane afise n'ama views menshi atandukanye ariko uno munsi twabonye washize ko inama full movie
sinzi ko byarangiranye, sinzi ko after iyo full movie ya inama tutazosubira kumva title yitwa inama, ituzi bigiye gukurikira. Bimeze gute ku bakunzi b'inama? Oho en general ugerageje kuraba igikorwa uko cyagenze gute ku ruhande rwa Mimi kumbure abakunzi twumve aho tuhagaze. Ku ruhande rwanje inama yagenze neza kuko uko nari nzi ko bazoyakira siko bayakiriye birenze uko je nari ndavyiteze. Musanzwe projet nari ifise yari ngiye kubabwira ariko igihe nari mvuye Kigali ariko ndavuga ati anatanda ko iki gikorwa nzokibashikiriza ikandaba kandi gafilme mba ndabaha barateramira kuko bamubambira ngo barakumva ibikorwa bya kuri YouTube yanje. Ngo nyene urumva nyene banyishize ibibero by'umuvyeyi bakabega nyine bati YouTube yawe haburi iki kugira ngo haje kibikorwa. Imana yari afasha ndaronka nyene production in supporting ya G5 yo kwa Abel ndanabashimira cyane barakoze sindaronka kanya keza kumushimira. Nanaho naciye ninjira mu bindi bintu byinshi mugabo arabizi ko nzirikana cyane kandi one day nzomuhamagara nkamushimira hamwe na donc na team nyene ya G5 ko meme namukuye muri G5 Pasha yakoze ya film inama no muri G5 mbega nyene bafata sound nta kintu na kimwe muri G5 batampaye kabisa. Sigura ko inama yagenze neza. Mutama Abel no kugushimira cyane nani go mugisha nshimira abakinyi ba Onera, shimira buri muntu wese ba Jidasi ba Feba ba Sabasi ba Renine ba Marezo mbega umuntu wese yagaragaye mu nama yumve ko ndamushimiye cyane. So inama rero barakiriye neza kuvuga yuko inama yarangiriye hajye numva ko yego nagize the end kuri gasije ariko inama iragutse. Ibintu byo kugira inama abantu ni byinshi cyane. Amasije ni menshi hari gihe nkwe yarazongenderera habazanira iyindi sije ariko mu kurorera ko ndayizana hari ikindi gikorwa kindi naco ndabazaniye kandi naco bazigenda kitegurira inakava amazi iminsi mbona isirikira hana hariya. Nabonye abantu bayipostinga mu mpande nyinshi zitandukanye baba bari hariya kwa Fani kwa Sabasi kwa Nsoro mbona abantu muri Burundi Film Academy bapostinze ibintu bya Mimi ndavuga ati baba barapostinga ibintu bya Mimi ni sawa cyane tubanye neza turi mwumvikana na Nsoro. Oya Nsoro Nsoro n'umufere wanje cyane rero iyo film twacira mu nda iyo rero ni igezeho muri kino gihe nzoyironcinga nzoyikorera lancement officiel lo 15 kwa gatandatu kuri Galaxy kuri Ozone Galaxy hano mu Ngagara Avenue Buchonyori. Yego 14 top muzobariza amasaha muzoze kudushigikira iyo filime niho nzoyishira ku mugaragaro. Yego kabisa. Murumva ko dufise ikindi gikorwa tugiye gukurikirana kumbure kigiye kwandika andi mateka ariko kandi cyanda kubaza kino kibazo umwanya utaburi kurakena iwawe uburi kurabona amafeaturing menshi atandukanye urashirwa muri cinema zitandukanye hari na cinema iri kwiraca kuri Gihohose Entertainment imvururu ni n'ikibazo nabajije ati kubera iki ibikorwa bya bitabona amaviews mu gihe bo wakoresheje amafaranga yawe ariko kandi nkaca nibaza kuko ni kubera bashizemwe Rema Mimi ndetse na Sabasi ariko kandi nkaca nshaka kumenya kuri Mimi wibaza ko ari igiki bakunda kuri Mimi kumbure bashobore kumukoresha muri ibi nabiri kubera ko maze kukubona muri cinema nyinshi zitandukanye ndetse unabikora neza cyane bivanye n'uburyo ukina n'igikundiro ufise wibaza ko ari igiki bakunda kuri Mimi kumbure kibatira igatuma bumva wo gukoresha mu bikorwa byabo ko babaza abankoresha ariko kandi kuntumbera ndabifata nko bawigize ukavuga ati nanje hari utuntu burya tutumanyeri natwo kiretse ubuntu bw'Imana baba bambonye ko canke buba bwatumye banyiyumvira ko nta kindi bisigaye icyo baba bakurikira twokibabaza bajye nyene baba bankoresheje kandi kubona banangirira icyizere bakumva bompa akazi ko baba bampaye akazi kabisa bagutemo muri no cinema kumbure nibaza ko ndabona ko harimwo bita Kadora Vere ngerageje kuraba kava ndabona ufise ikibondo kino kibondo ni cyande naringiye kumenya muri tubabwire barindira muri filme cyane ni cyande muri cinema oya
tubabwire barindire bategereze cira munda cira munda hako ijambo cira munda cire munda Starboy canke ni kumira ijambo ni gucira munda Starboy umurundi ucire munda gisiguri ucire munda oya nyene ni kirundi nyanza ndi gifobetse kiba gifise ikindi kintu gisigura cyane baza cira munda ni nko kugumya nkibanga I think yeah ndabitoye ndabitoye wangora bwati ucira munda ndakire gute yose ni cira munda rero ni kuri Ozone nibaza ko buri muntu wese azoba yemerewe kwinjira muri ico kibanza asabwa iki kugira umuntu yinjire kubera ko murabona uburyo mukora ugasanga kumbure mukeneye support ku bafana ukamufise uburyo mwabitunganijemwo ubwo ndibuka ukorera kuri Panoramique abantu barahaje uburyo wabitunganijemwo bisigura ko byo bitandukanye n'uno munsi bitunganije gute ino lancement officiel yawe ni kwinjira n'amafaranga 10,000 hama hari nk'abantu babifuza no hari n'abambwiye ati mimi ko watugiriye imbabazi 10,000 gusa ndababwiye ati amatike ya sponsor azoba hari ibikorwa byatuvunye cyane abakinnyi ba filime barabizi n'abatabikora bagerageje kwiyumvira uburyo filime zikorwa barabona ko turi abantu bo gushyigikirwa cyane rero hari abantu bifuza gutanga amasapoti amatike ya sponsor nazo bahari ego nibaza ko bokurondera abashaka gufata tike ya sponsor kumbure iyo mwumvise ati ni kurihisha ku muryango iyi sare bagiye gukoreramwo murayizi ni sare nziza cyane abantu muzi Avenue Buconyori murazi ahantu handitse Ozone kumbure ugirushikana bita kuri pharmacy ni sare nziza inaziyimvye kubera ko ni zimwe muri sare zishasha ndetse mu bakinyi ba cinema batanguye kuyikoreramo nibaza ko ari mimimire yabaye wa mbere irahenze isigura ko bakurije amafaranga yo ku muryango ntago woronka ikiguzi uri ha cinema yakoze kandi agiye amafaranga yo ku muryango rega nta nuko yo nashikiriza amahera yarishwe sare oya ntibikunda nico bituma ndiko ndabasigurira abantu bashobora kwibaza ati kubera kari hishije ni kugira dushigikira umuntu dukunda reka rero tumushigikire tuzobe tuhari tuzobe tuhari cira munda tuyishigikire kumbure ku munsi basizo kubita n'ibihumbi 100 by'amaviews canke ibihumbi 200 kubera iki byose birashoka kubera ko igihugu cy'iwacu kigizwe n'abantu benshi cyane ngerageje kuraba ni na filme irimwo abantu novuga bayigizemwe uruhara ndabonamwe n'uwo bita Amede muramuzi muri BMT emwe mu bahanga cyane bisigura ko no muri no cira munda naho narahari ni yayikinyemwo arahari nk'umuntu zenya nk'umudaya niwe director nico gitwara kubwiye ati iyo umuntu arimwo umuntu nk'uwo bivanye umwanditsi wawe niwe yayanditse nibo ni BMT niwe yayanditse ngera irayidirecting bisigura ko ibintu bizogenda neza cyane karibu cyane rero muntu ukunda Star TV muntu ukunda cinema ndundi muntu witwa umurundi cyangwa umurundi kazi n'umunyarwanda turamukeneye turabasabye kamvuge si muhara abanyarwanda ngaha muzaze muduhe support ratu muzaze supporting muzaze supporting no kuri muzaba mukoze cyane gose muze cyane tumushigikire mimi inyuma y'igikorwa canke inyuma ya lancement y'igikorwa cya lancement cinema izojaho haheze iminsi ngana gute canke uwo munsi nyene itegekanya kuzocishirako nituratora umunsi ariko nyene lancement bari dimanche Sunday nyene ubwo muri iyo ndwi nikurikira mu munsi umwe muri iyo ndwi tuzatubahaye umunsi nturawumenya ni dimanche nyene tugeze ku iyi dimanche Lokenzi ni yindwi turimo zigaye 2 weeks ya hacasigara n'iyindi none ni mu yindi muze muri benshi urumva ko ivyo bihumbi 10 canke ticket sponsor ugiye urabika make wogura ticket sponsor ni cinema irimwe abantu vraiment bakaze ni cinema irimwe abana b'igihugu bazi gukina bazi ivyo barimo ndabona nasoro yashizeho twihutishe ndarindiye message ya Mikash twihutishe cyane so rero ni igikorwa tugiye gushigikira n'amaboko yacu yose bakunzi ba Star TV ubu ni Mimi Mireye ari hano kumbura icyo yabasavye ni kuza witwaje ivyo bihumbi 10 canke ukariya ticket sponsor ugashika muri ico kibanza ibintu bikagenda neza cyane numva shaka kumenya itandukaniro rihari iyi cinema ugiye gushira hagaragara cira munda n'izindi mima maze gushira ku rubuga rwe kumbure twumva kabijya kumve ko Mimi kumbure yateye imbere akabijya nuko ubu uye
yakorewe donc hari abandi maboko yafashije ndavuga mu kwandika muri directing kandi ahantu yakorewe pe n'ahantu mwese muzi ko hatwika muri BMT haratwika n'abantu bitondera igikorwa neza pe no muri production yakorewemwo muri 257 production kwa X-Ray na Niche Pro no kuvuga n'abantu bitondera igikorwa pe n'abantu bakora neza cyane rero sinovuga byinshi muzohashike ko tuzoyerekana yego nyene muzogira commentaire kabisa urugero rwa filme Mima gitangura cinema n'urugero rwa filme uno munsi urubona gute difference mu buryo bw'uburyo dukina bwo gukina kame mu muntu aba yarevoriwe ugenda wiga nkishika muri filme na kimwe byandi niyumvamwo kandi ibyo niyumvamwo haba hari gatabuhinga bwari burimo ariko maze kugera kuri terrain bakanyigisha ati bugi gikorwa gutya ihana aho bakuna ko niko donc byukuri yuri imbere ya kamera witwara uku uvuga uku ubigenza uko urumva akayivorisha kaba karimo experience wakuye mu gihugu cy'u Rwanda tugiye kubona bigiye kugaragara muri ino cinema genda kunda yuko tuvuga abantu iyo baturusha iyo abantu baturusha ibintu ndabavuga utaza kumbwira ngo kubera kuvuza koko baraturusha muri cinema baraturusha cyane ariko natwe ntibivuze ko tutabizi turafise abakinyi babizi ndetse banarusha na bamwe hariya experience muri no kiramunda igiye kugaragara n'umwete kandi muzobona ko nagaragaje umwete mwinshi nimwabibona muzo bivuge handi mwongere moneri intege kabisa nibaza ko nagaragaje umwete mwinshi cyane kandi biri mu bintu nyene nigiye hariya barakora cyane kandi ngo bakesha 24 usibye no muri filime yandikira munda bava mu Rwanda usibye ko ushima ko nize bava mu Rwanda sindigera nicara nashikiye gukora inama mva mu nama ndaja gukunda kubandanya ingaruka tuva mu ngaruka turashutinga agatima koko turaja gukora n'indi niyo kwa Gihuhusi turagenda turakora ndahazi mugende narawe ni filime nziza cyane n'agatima koko turagenda ndakora n'indi mutomenya muri iyi minsi iri imbere nayo nakoreye muri Moria Chan byose nyumva sindigera nicara kandi n'ukuri barakoze ko mbere icyitegererezo cyiza narabigiye ko cyane ko nanje nkunda gukora cyane n'ubu numva nifuza gukora cyane imvura icyo nkora nkababara kabisa kumbure mu gusozera je narangije amazina yanje ni Starboy the Ship mu gusozera gira akajambo usabye abakunzi ba Star TV abakunzi biwacu twese kubera ko bakurikana Star TV ariko bose n'abarundi bashobora gushigikira buri murundi wese kumbure nimba hari message ifuza kubashikiriza yo gusozera kino kiganiro karibu cyane mwakoze kudukurikirana umukobwa wanyu ni Mimi Khay icyo nobabwira nuko igihe cyose ushigikiye umuntu nawe uzoshigikirwa kubera yuko hano mu isi nyine turakemeranira umunsi ushaka kwanda gukeneye nawe ukazonkenera waba uri hano i Burundi cyangwa uri mu kindi gihugu nasanze kidahura n'imisozi dushaka guhurira ahantu rero mushigikire ibikorwa by'abarundi n'abarundi kazi sije gusa hari n'abandi mubashigikire ibisigaye muduze ko nshigikira rero kenze sika gatandatu kuri Ozone Galaxy 14 muzoze duhahurire kandi kubabona n'umugisha bizonezeza cyane Imana ibamugisha rero kandi Imana ikomeze ibitwararike ndabatuye umugisha abakunzi ba Starboy komeze mushigikire mufate ukuboko mu mutera intege niba yakoze n'ikiganiro cyiza bayakoresheje ingufu nyinshi cyane kandi aba yarushe umusapotinze ukamurungishira nk'akantu kuri website yoneze bati bwa bundi bino bintu ni sawa aba yabateramishije rero muze muramura bakana umutamwo kugira ngo nakamutere ko haje kabisa so mani bamugisha cyane rero aheza ni mwijuru duharanire kuzogerayo sinogera nabivuze nabifurize ijuru ego cyane kino kintu sinogera nakivuze burya hano mwisi turahari ko ni
ni passage kabisa tuhaca turengana. That's why bana neza n'abandi kugira ngo iminsi yawe ko hano ku isi ikuryohere. Burya umuntu atabana neza n'abandi iminsi ibibishe kuko kubaho no kubana niko numvise bavuga kubaho no kubana, kandi nasanze ari ibyo. Bana neza n'abandi bisiga witwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka. Ibindi byose wifuza Imana izobiguhera ubuntu kandi uzobibonesha n'amaso yawe. Gororokera Imana, tunganira Imana, hama Imana nimara kukwishimira izotuma n'abantu bakwishimira. Imana ibamugisha. Bye. Ego twarangije.